Je nitwa Prosper Muyuku nkorera mu kiganiro bw'amagara y'abantu mu gisata cyo guteza imbere amagara isuku n'isukura kandi umuhinga muri ico gisata c'isuku nyene. Mu gihugu cacu cyo kimwe no makungu ikibazo c'isuku n'isukura ni inkoramutima. Nko mu myaka hafi 40 iheze ikibazo c'isuku ntikigeze kironka ikibanza kibereye mu bihugu vyinshi vyo muri Afrika cane cane biri munsi ya Sahara. N'Uburundi rero burimo ntitwobideha vyatumye ico gisata kiguma mu gihe kiguma kigoyagoya bituma n'amagara y'abene guma goya koko bica bibandoza ingwara. Mugabo n'umunsi uravye biriko biraba nuko mu buzu bwa sugumwe bwinshi aribyo twita imisarani usanga abantu bose bikuruse ku mpome, usanga abantu bose bihanaguje intoki bagaca basiga ku mpome, ukabisanga ku mashuri, ukabisanga mu ngo, ukabisanga ku masengero. Hari rero n'abandi bava muhira bafise imisarani ugaca usanga bagiye ku isoko, bagiye ku ishure, bagiye ku mashengero, bagiye mu kibano, bagiye kuramukanya, hose ugasanga bagiye retuma kumayira aho baca. Aho rero bituma nabi, nico gituma ingwara zo gucibwamwo, ingwara z'inzoka z'umunda mu Burundi zigwiriye cane cumwe n'ibihugu vyinshi vya Afrika. Abene gihugu ntibigeze baronka inyigisho zibereye zijanye no kwituma. Ryamye ari jambo ritinywa umenga ni kizira. Ari naco gituma Abarundi bategeza bihinduka kuva uruhande runini bikukiye ntibigeze baronka inyigisho zibereye kugira ngo bumve yuko kurwanya umwanda, kwituma neza, kurwanya ingwara biza mu nyungu zabo, mu nyungu z'iterambere ryabo. Ari naco gituma tugira tuti Abarundi benshi iyo bagiye kwituma bituma bihuta, ugasanga bagenda barayanusura banusura ugasanga umuntu agiye ku musharani 3 canke 4 canke 5 ku munsi. Ari naco gituma tugira tuti umuntu yitumye neza abifatira umwanya, kujya afata umwana wo kurya isahani yose yuzuye agaheza, yo fata umunyo wo kwituma neza kwa vyuka bishaka cane. Mu Kirundi bavuga ngo vyuka vyintiriwe, nta numwe bidashikira ivyo. Hanyuma agaca yituma ku buryo n'isunzu rivamwo, n'irya sunzu rivamwo, navuga injati ikavamwo. Ivyo rero bibaye naho yogira ibiteye itongo ku munsi ndaheza ngo asore kwituma butagorovye, ni ukuvuga inyuma y'amasaha 12. Rero twagira tubasabe abene gihugu batwumvise n'abandi bazovyumva kuba bibabwiye bumve yuko uno munsi umwene gihugu wese mu ndero y'isuku n'isukura abene gihugu bagwiza gufata bose hamwe, nuko umuntu agiye ku musharani yo kwicara agaheza, hanyuma agaheza agaca karaba nkuko bitegekanywa n'amabwirizwa y'isuku. Icambere namenyesha nuko umuntu afise akazu ka sugumwe gafise ikinogo, gafise isasu y'intebe rimwe gusa, hanyuma kakaba kubakiye makagese gipfundikizo kuri ya ntebe rimwe, amazi kaba kagira aho nyurukarabe n'umuryango bugara kugira umuntu yitenzure atagahinda afise, atabwo bafise bwamubona hirya no hino, nibo abafise ubwihisho bubereye. Muco mubazo uti mbega ingwirikizi zo gupfa aho bitumye niziye? Amagara arahungabana, hacagwirana ingwara zo gucibwamwo, inzoka zo mu nda, ingwara zifatira mu mahaha, ingwara zijanye no kurya nabi, ugasanga zica ibice hafi 61% by'abana bafite imyaka 5, abana batarakwiza imyaka 5. Murumva yuko ingwara zo kufa abantu bitumye birahumanya abana, birahumanya aho tugenda naho tugendera, hama bikandoza ingwara cyane cyane zigasinzikaza ibibondo vyacu abyo Burundi bw'ejo. Umva ko mwanya ibibondo bisinzagaye Uburundi bw'ejo burasinzikaye. Ugira kabiri bituma ubutunzi bwacu bugabanuka cyane, kuko nta muntu ariko aracibwamwo, nta muntu ariko aradawa, nta muntu yuzuye inda, nta muntu ariko araribwa ashobora kurima, ashobora kugira icyo atereriye mu iterambere, ashobora kuja kubaka inzu, ashobora gusakara, ashobora kubaza, ashobora gucuruza, ashobora kwigisha, nta uriho. Ivyo rero nagira ndamenyesha yuko bitosekaza cyane imenya ry'abana mu mashuri ku buryo bigabanura ibice bitari bike mu bana bamenya ku ishuri, cyane cyane abana babigeme barabaraho bituma bagaca birirwa barayerera. Izindi nkwirikizi zikomeye nizo kubidukikije. Ibidukikije nkaho tugenda, aho tugendera, iyo hanuka mwumva ko umuyaga wamaze guhumana, iyo hasa nabi murumva ko duhonyora haba hamaze guhumana, iyo vyandukije amazi mwumva ko amazi yaba yamaze kumana. Ivyo rero bigatuma duca dusanga za ngwara zidahera zamaho. Nta gihugu gishobora gutera imbere abene gihugu batarasezerera gupfa aho bitumye, abene gihugu baciteranya aho bituma.
mwumva rero byoba bibaye ururirimbo rero mu ntumbero yo gushikira ntayikwikukira mu ntumbero yo gushigikira ivyiza Uburundi bufise nurarikira abarundi bose atari mwavuye inyuma kugira imisarani y'ibirokosima kugira imisarani ibereye kurwanya umwanda aho uri hose ku mubiri mu mpuzu aho dukora aho dukorera aho turyama habe intangarugero nico gituma tugomba ko ingo z'abarundi ziba ingo z'intangarugero ivyo rero vyotuma Uburundi bwacu dushobora kuvuga tuti turashinze iki kintu tuzokirangura kuko umuntu amaze kuva kuyamuvuyemo araheza akaba agashikira ihangira igice yifuza naye handi tutakaza umwanya muniniya abene igihugu bari ku musarani ikimenyemenye nuko mu rugo rw'abantu batandatu batakaza amasaha 21 bariko barituma yani bisigura iminota 30 bariko barituma ugasanga umuntu agiye ku musarani 4 5 6 kandi atariko aracibwamo murumva ko ari bitera soni washize umuntu ku kivi ugasanga aya mazumwanya nk'uyu ariko arituma ntumva ko atakintu yaje gukorera kuba rugunona amafaranga kuba rukonona umwanya muri make rero ni vyiza ko duhinduka tugatangura kumva yuko iterambere rituvako rikadugarukako mu gitabo cya 5 cya Mose igice cya 23 abita mu gifaransa Deuteronome kuva ku murongo w'icenda gushika ku 14 ivyerekeye isuku n'ibindi bindi aho basigura neza bati nimwagira aho mushagaje hari ugomba kuja ku musozi azitwaza ikimito hanyuma nihagera kwicara yimbi acimbisha ikinogo hanyuma afurire ibimuvuyemo murumva yuko kwari kugira ngo ntagire umuntu asura kwituma ku musozi ko yo kwandukiza abanyesirayeli n'umunsi bavugwa ni twebwe nyene nico gituma twiza kubaha iryo tegeko ry'Imana